mwese kubaramutsa n'uganda bivuza na Pasika nziza. Hano cyabana murazi ko turaganira n'abana ariko no munsi navuga ni bisa n'ibidasa n'ibyo twahora dukora no munsi twiyunguruje. No munsi ni turi muri studio twiyunguruje aho twagiye muri komine Buganda intara ya Cibitoke tugiye kuraba bamwe mu bana bagendana ubumuga ndetse tuganire n'abavyeyi babo turabe ubuzima babayemo mu kibano ndetse nimba bishoboka banaje no kwishure ukuntu bimeze. Hari umuvyeyi rero hano turi kumwe, umuvyeyi asanzwe afise umwana agendana ubumuga bwa mbere na mbere mbaje kubaramutsa. Amukije natwe yakashwe mu izina rya Yesu Kristo turanashimye ko mwemeye kutugenderera muza kuraba abana bacu bagendana ubumuga turabashimiye tubahaye ikaze na karibu. Ikikurikira umwana agendana ubumuga yitwa Irambona Samuel. Ubwo bumuga bwiwe bukaba afite imyaka 7 n'igice. Ubumuga bwiwe bukaba natanguye kububona afite amezi 2 n'iminsi irengako. Kuko ubumuga bwiwe yarabukoranye uko nyene aramara imyaka 3 adatambuka no kwicara bidakunda ko yicara. Kuko nyuma y'imyaka 3 nko mu myaka 4 byarakunze ko yicara. Amaze kwicara mu nyuma yaho byarashobotse akaza yavuza amavi akavura. Ubu rero aho tugeze no munsi hari ikigo cyabonetse gisara abana tubajyanamo. Tugitangura kubajyanamo abana ntazaheruka kuri bo kuko ata muganga bari bafise. Mugabo ubu bararose umuganga akurikirana ubuzima bwabo. Ndabona ihinduka rinini ku buzima bw'umwana Irambona Samuel. Kuko birashoboka agahaguruka wenyene atani ikintu yishimikije kandi birashoboka agatambuka nka 2 cyangwa 3 akaca yungararusha akicara. Ibyo bishimira Imana nkakingaruka kiko cyabisaba. Yego cyane. Mbega mu gihe uwo mwana mutangura kubona yuko afise ubumuga uwo mubakanye uwo mubakanye wewe yavyakiriye uravyakira kuko hari abo benshi bacavuga ati jewe ndabihevye ndidumije byagenze gute? Nigeze vyakira nabi kuko icyo gihe cyose najya kwa muganga nimbe twaba tutari kumwe byarashika kamitike kuko byakiriye nabi niyo mitike yo kumuvuza ngiye Bujumbura keshi iminsi myinshi twarajyana kandi ntabwo byigera bimubabaza ngo aratanga amahera ku mwana menshi cyangwa aratanze matike yo kugenda oya kandi kugeza none umunsi ntigeze bimubabaza. Kandi n'abatoya afise mutoya wiwe ari inyuma ziwe aramukunda cyane. Hariho abandi rero bashiki biwe bakuru na bene wabo baramukunda cyane ntabwo bigera bamwinura nuko yo bari kimuga. Bana babanye nabo byarashitse nyene kujya kwa bana bakazavuga ngo yo ngo ni kimuga mu mwana ngo ni kimuga. Mugabo ubu byaravuye ngo nabo baramukunda bamubonye ahari baramwicara impande bakamukinisha. Ntabwo novuga nabi abana babanye cyangwa abanye nabi kuko bishitse ngo bakajya no mwibarabara n'ahari hatambutse umubana kamwe baramutera bakasanga namuzanye muri nyuma mu kigo. Urumva rero hari igihe ahora avangaha muhira akagenda agasohoka nko kwibarabara aho kenshi batuka bakurikiye nk'abandi yumvise abandi bana bavugira cyangwa wenyine ngira ashaka kujya gusabara yumvise ibihinda kuko navuga mugabo arumva ibintu kandi arabona ibintu binezereza n'ibibabaza arabibona. Yego cyane. None muri icyo kigo mubajyanamo muri icyo kigo barabasaba amahera? Oya nta mahera badusaba kwereka batubabeshe. Muri icyo kigo rero baraheza bakabafasha iki? Icyo kigo umuganga waho arabavura. Hariho umuti intuze amavuta adusaba gusa kuba ariyo tuguru yo kubwire abananure mu mitsi horoshe hanyerera agakoresha kubera by'ukuri birasaba ingufu kuko nagenda yabiko mbise nk'izito banyereka ukuntu nazirabigira byarantwara umwanya kandi nkumva ko ndushe nkabira icyuya kuko nabo muganga by'ukuri arakora kandi birarusha. Ndati ukuntu nanjye naho ntari umuganga nabikora kandi nkumva ko ndushe kandi n'ubu birashikiye ntamutwaye uwo mwanya nkawufata nkamukorera ibyo bintu kuko bagiye banyereka uko ashobora kuzangira umwanya nta muganga mubonetse hafi. Icyo nicyo kibaye ikibazo ariko navyene katwizere yuko ko wamujanye baza baramugorora kandi urashima ko kuva mu ntango
n'ubu hari ikintu cyahindutse cyane. Ndashima rwose, ndashimira muganga akora mu kigo cya Gisara, nkashimira n'Imana cyane yamuduhaye, kandi nkashimira n'Imana ibimufashamo kugira umwana agira ihindura, kuko byose bigirwa n'Imana. Kamanze nibarize rero umwe mu bana basanzwe babana n'umwana wacu Samuel, bwa mbere reka tangure atwidondora, witwa nde? Natwishuye Arikire. Nduze cyane jwi. Amazina yanjye nitwa Natwishuye Arikire. Rero mufaniki na Samuel. Ni mwene wacu turavukana mu ndimwe, gapumwe na muntu. Yego cyane. None ngaho iwanyu kuva mubonye wowe uri mukuru wiwe, ubwiye mubonye ko mama wanyu barutse umwana atameze urwani baratuva umwana ngo atameze nk'abandi, kubera abandi bana barahaguruka bakiruka, abandi bana bavuga utundi tuntu, mwebwe mwavyakiye gute nk'abana aho ngaha mu nzu? Twavyakiye ko nyine twabibonye byabaye. Byarabaye byarije n'Imana turabihindurako. Twavyakiye ko nyine umwana wandi n'uwacu turamwemera. Muramwemera, muramukunda. Turamukunda. Kuko hari abandi bana baca bavuga ngo uyu mwana kubera rero ko agendana ubumuga mama ntusubire kumudusigira, bakabona yuko umenga umuvyeyi arabagoye. Kandi ari uwacu baramusigarana yitwa Mucunga, hanyuma n'akagenda mu bindi bikorwa yavayo akamuraba, natwe tukabona ko Mucamugenda agabonagira kugenda mumujyana, kandi bamwumva bamaze gushika kuri ibyo bikorwa. Ega nawe nyine arakeneye gutembera umwana. Arakina n'abandi nyine baba bari ngaho batoba. Kuza muracishamo nawe mukamujyana gutembera, akabona ngaho hanze, akagenda akabona ku isoko. Ega ni musaba. Ku isoko n'abacu baramujyana bavuga amajyana. Bamutembereza nyine bagataha. Ego cyane. Turabashimiye rwose, Imana ibahezagire, ibyo bintu ntimubikorere twese twenyene, mubikorere n'abandi bagenzi bacu bafise abana bagendana ubumuga. Ahubwo nawe ikibazo kintu no gutuma gaba Samuel, no gutuma yuko ngaha mu kibano urondera hari abandi bantu batarashobora kunyegurura abana babo, abana basanzwe bagendana ubumuga. Wowe ko watomboye ukamenya ikigo ushobora kujyana n'umwana wawe, ukamenya ko ushobora kumujyana kwa muganga bakamugorora, nawe uwa mbere kujya ko baremesha kugira ngo babikora, nawe uwa mbere ukagenda urahimiriza uvuga ati jewe umwana w'iwanje ndabona yuko hari ikintu cabaye. Hajya hari abantu benshi bakizwa n'intahe zanyu. By'ukuri jewe nk'uwo nabo banzi cyangwa nabo bambona, ndagerageza nkababwira by'ukuri umwana wakwiye kumujyana ukaraba icyohinduka, ati nturambirwe nturuhe, ati kuko nanjye iyo nduha kandi by'ukuri iyo ndakugira intege nke ngo nduhe cyangwa ndabata umwanya ni muto, umwanya munini nahereza kuri Samuel abandi ntibazobaho. By'ukuri ibyamubaye ko byo ihinduka ntibiba byarabaye. Ndagaragaza rero kwabwira ati we nturaba umwanya cyangwa nturaba amahera, umwana mujyana kwa muganga hane naka, kandi ukimujyana hariho n'ikigo ubu twarose kiri hafi yacu, ujyana tutwaragiriwe amahirwe ubu twararose umuganga, si bya bindi byo gukurikirana umuceri n'ubuyi, twararose umuganga. Tahageza by'ukuri aragerageza, ibyase nawe wumva ntitwobimuhora kuko nawe n'umwana w'umuntu akoresha ubwenge yahawe n'Imana. Mugabo rero akwiye kubanza kumujyana ukaraba ko hari icyo hinduka. Ego namwe turabashimiye, murakoze cyane kuba mweneye kutugenderera mugata umwanya wanyu. Ika nawe twataye uko ntimari mu buzima ibikorwa mukora mugabo mukiyumvira ko turaba. By'ukuri turabashimiye cyane, nawe mumenyesha amakuru turagushimiye wemeye kubazana kuko niwe waruzi ngaha bobo ntibari bahari. Turagushimiye cyane, Imana imuhezagire. Ego cyane.